Abantu benshi baguma bibaza ngo ni hehe nogira ama investissement en ligne, ngo ni hehe noshira amafaranga yanje canke kanyungukira ibintu du genre. Guys, welcome back again. Ni muri video yo kuri Wita Business. Nkuko musanzwe mumenyereye ni Dr. John tugarutse. No musi tugira turabire hamwe ivyo abantu benshi bakunze kwibaza. No musi abantu baramaze kuba novuga kubera atabumenyi bwinshi babifise ko baramaze novuga kuronka amakuru atariyo, abantu babashana mu makuru atizewe bakabahenda ngo gira ce genre d'investissement, ngo shira amafaranga yawe ngaha ngo peut-être ngo azozarakungukira et consort. Guys, ni hehe womenya yuko iyo investissement ugira ukore ariyo? Ni gute womenya yuko ivyo bintu ugira ushiremwo amafaranga yawe arivyo? Yes, ama investissement en ligne arabaho. Twarabonye yuko habaho izo bita ama stock market canke marché boursier. Izo nazo sizindi ni cagihe bavuga bati entreprise kanaka ivuga iti okay, reka nshire imitahe yanje ku mugaragaro canke nshire entreprise yanje ku isoko rusangi ari canke stock market, comme ça abantu bazoza baraza bagura imigabane, bazoza baraza bagura amapara muri iyo entreprise yanje. So rero ce genre d'investissement zirabaho, ariko agacazana za zindi zikika mukiza kubera zabonye abantu benshi cyane cyane ni wacu mu Burundi, ni wacu muri Afrika, abantu benshi atawumenye babifise ko bakabwira ngo zana amafaranga yawe uyashire nga. Ndibuka jewe investissement ya mbere nagomba gukora en ligne, ico gihe ni yari amafaranga novuga nti yari menshi kandi ntiyari make, mugabo bagusaba kugira investissement umengo ya $500. Ndavyibuka ugitangura atawumenye ubifise ko ni ibintu biba biri excitant, ni ibintu ubona umengo bije kuguhurukiza, gusa à la fin iyo bimazemo igihe, iyo umaze kuronka ubumenyi bukwiriye, niho utangura kuvuga uti bon bya bintu bimeze gute. Kuri iyo sujet nyene exactement, entreprise nagira shirenga sport yari entreprise, yari ikintu plateforme en ligne, novuga yari yitwa ibagiye izina ryayo, mugabo ya prometa des investissements crypto monnaie zika kujya amafaranga yawe aragwira. So rero ce genre de novuga de plateforme ziruzuye, muri bukaharaje n'izindi zitwa za Beri zibwira bano bose abantu barabaye tellement corrompu mu mitwe yuko bibaza yuko Beri it was real. Ndabizi hari abantu peut-être Beri yahaye amafaranga angana uku canke kuriya, tutaza kubihuriza ko, ariko jewe ndacyavuga yuko it's a scam, it was a scam. Kuko scam ni ikintu novuga kiza gikura amafaranga mu mifuko y'abantu mu guprofita, no kuvuga ata muco urimwo, ata umenyi babifiseko. Rero izo ntuzenya, izo scam zirabaho, izo platform zirabaho. Rero ariko byari naco cyane cyane tuza kuhamagara tuvuga tuti ni muzirinde, tuzirinde. Ni gute wabona investissement nyazo? Rero nkagira ko mvuga nti okay, investissement ushobora gukora en ligne izwi niyo kugira stock market. Ihonye canke kugura ama stock ihonye, ushobora kuvuga uti ni hehe no ikorera. Urashobora kuja muri platform yitwa Bybit, ku bantu baba trader barayizi. Utayizi naho urashobora kuja kuri Google Play Store cyangwa ukaja kuri App Store, ukarondera application yitwa Bybit. Aho rero kuri Bybit niho ushobora kugira gukura, gushira ko kudepoza amafaranga yawe. Maze kuyadepoza urabona ahantu hari ama onglet, hariho ahantu ushobora kugurira ama stock yawe, hariho za Amazon, hariho za Meta. Ibyo byose urashobora kuza ukazigurira kuri iyo platform ukazibika. Rero iyo ni investissement ushobora gukora. Certes ushobora kuri muri abandi bavuga bati okay, jewe nta mafaranga menshi mfise, simbona inyungu no kwitega ndende gose kuburyo nta mafaranga manini noza ndabishiramo. Nkuko turababwira guys, investissement ni compound effect. Tuvuze compound ni effet cumulé. Effet cumulé bisigura iki? Ushobora kuvuga uti okay, nyimba je mpembwa dufate ibihumbi amajana 7. Ushobora kuvuga ati reka nze ndashira ko dufate ibihumbi 20 canke 50 ku kwezi, nzanda novuga epargne ori yandi wogize epargne, ahubwo kayepargne mu stock market. Kuko nkuko dusanzwe tubizi stock market canke yandi ma valeur active yose
nama valeur akunze ategerezwa mbere kuja kuduga en valeur au fil des années. Bisigura iki? Stock market ugiye kuraba canke izindi valeur d'actifs uko imyaka itera igenda niko zitera ziduga. Ubwo gutera kuduga naho si ibindi bifite isano na inflation. Inflation nako na kumwe abantu bashobora kuyigwanya canke ibihugu bishobora kuyigwanya. Rero byerekana yuko a long term mu actif yose yamategeza kuduga. Rero ya mafaranga bari kuvuga uti okay reka ndayepargne ndashire muri ahantu mu isanduku ndayabike canke ahantu kanaka, bashobora kuvuga uti okay reka ndayepargne mugabo ndayashire mu kintu kizoza kiraduga en valeur. Ejo bundi naho naganiriye n'umuntu niho yambwira ati mbega ahiwanyu bimeze gute, abana canke abavyeyi mubona gute bateganiriza akazuza abana babo. Ugasanga umuvyeyi arashobora gutemagura hamsteri zibiri ku munsi très facilement mbere n'izirenga, mugabo kananirwa none abamwana wiwe ofisi imyaka 5 kumugururira konti ahantu akaza aravuga ati okay nyimbo no munsi ku munsi nahoranywa hamsteri zine reka nanywa zibiri aho yandi ndayashira kuri ya konti y'umwana. Ivyo bintu ni ibintu dukunze kubona mu bihugu novuga byateye imbere cyane nko mu Bushinwa, aho usanga abavyeyi bitayeho kazoza novuga kazoza economique cyangwa kazoza financier k'abana babo ku buryo rero baza barabayipanira bashira amafaranga de côté. Ivyo rero ushobora kuvuga ati okay hako ku bantu basanzwe babikora naho ushobora kuvuga ati hako no fata ya mafaranga nze ndayashira ahantu aje kwicara uko nyene reka ndayagure certains stocks cyangwa des valeurs actifs cyangwa ngure gold inzahabu ushobora kuzigurira hehe still kuri ya platform twabwira ariyo yitwa Bybit. So rero les investissements de genre nk'izo onye zirahari, ushobora kurondera ubumenyi buri beaucoup plus approfondi kavuga uti reka ntangure investisse mu cyo bita S&P 500. S&P 500 naco niki na company amajana 5 ya mbere akomeye muri Amerika. Niyo nayo nyene ni investissement ushobora gukora, platform zirahari. Ubu nyine uvuga yuko abantu bashobora kuzavuga bati okay biragoye ndimba mu Burundi nta carte visa mfise canke nta ma facilité de paiement mfise, ni gute no kwizera ibyo bintu? Gaje ubunye turi mu isi aho novuga la connaissance yarabaye novuga libéralisée. Ubunye nta excuse nimwe umuntu afise kuba atafise ubumenyi kanaka. Nyimbo ubona byo havuye kugora genda urondere wazica GPT ni gute no tangura ku investisa muri S&P 500, ni gute no tangura ku investisa mu makampani yo muri Europe. Ibyo byose ni ibintu bishoboka. Mugabo mu Burundi people are still blind, ari nabyo bintu biteye agahinda. Sinovuga ko biteye agahinda mugabo bivana n'indoto z'umwe wese. So ni kwa kundire duhamagare abantu canke uwishaka avuga ati hey tangura wiyenterese no kuri iki kintu, simpaka ugurura boutique gusa, simpaka ugure parcelle gusa, simpaka ugure inzu gusa, hari n'ibindi bintu byinshi des investissements ushobora gukora kandi zikaduga en valeur mu buryo bushimishije. So rero ino muri Afrika abantu benshi baramenyereye des investissements ziri novuga zija mu murongo umwe, ariko kuri We Talk Business turazi tukabwiye ati hariho d'autres styles d'investissement, hariho d'autres knowledge, hariho d'autres connaissances ushobora kwakirisa hamukaza ugashobora kufacilita novuga ta vie financière yawe yejo hazaza. So rero yere kuri We Talk Business nkuko musanzwe mubizi yari just ako kantu nashaka gushimikira ko cyane, éviter ajya ma investissement wabwira mutarondeye kubumenyi mutanosoye cyangwa ngo mwapprofondissez votre knowledge à propos y'iyo investissement mugira mukore, mais ahubwo duhagurukire turondere ubumenyi nyabwo, turondere des investissements ziri novuga legit, ziri legitime, atari scam, ahubwo ari bya bintu abantu bose bazoza ravuga ati hey this thing is really real. Ikindi naco na astuce nama mvuga no ndagasubiyemo twarakavuze mu video menshi. Umisho sumuntu aje kubwira investissement kanaka ngo ukora en ligne, banza ugende ukora amatohoza, uje kuri YouTube, uje kuri Google, urabuti mbega n'abazungu bangahe bayizi. Mvuze abazungu wumve abantu bo muri Amerika. Abantu bo muri Amerika nkuko twama tubisubira muri Amerika niho hava tout genre d'innovation, niho hava tout genre y'ibintu byose bishobora gufasha abantu d'une manière économique cyangwa ama innovation technologique consort. Byose niyo biva. Niwo abona abantu muri Amerika batabizi shiraho point d'interrogation. Ni gute abantu muri Amerika baba bataramenye? Twibukanye kandi yuko muri Amerika niho hari
novuga valeur d'actif nininya cyane, ndavuga en terme ya population, si kubera ari population iri surtout consommatrice, nicyo gituma n'amamarché boursier cyangwa n'ibindi kenshi bikunze kugira volatilité, bikunze kuduga cyangwa bikunze kumanuka cyane byisunze imitahe yo muri Amerika. So rero niyo mpamvu udakwiye kuneglige uvuga uti bimeze gute, ahubwo ukwiye gufata ukicara ukavuga uti mbe bashabantu bo muri Amerika bavuga ko iki les meilleurs dans l'investissement boursier, dans les investissements en ligne babivuga ko iki. Ubonye itakintu babizi ko bigustere kwibaza cyangwa bigusigira ibibazo byinshi ku buryo uzoca tora amatoza ku giti cyawe ukavuga ugapena une décision très bien adéquate. So yari Dr. John, it was very quick, yari nkebuzo ni kuri We Talk Business. Remember to do subscribe, ulakinga na kino kiganiro. Again, nihagira n'inyunganizi cyangwa ikibazo wowe ufite cyose uze kubisiga muri commentaire na utaha. We love you so much. Ciao.